Umwami Abdullah wa kabiri al-Hussein wa Yordania ari mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 3. Ku munsi wa kabiri ejo yasuye urwibutso rwa Kigali anashyira indabo kumva ishinguyemo imibiri y'abasaga 250 bazize jenoside yakorewe abatutsi. Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye. Umwami wa Jordania yageze mu Rwanda ku mugoroba kuri iki cyumweru, yakiriwe ku kibuga cy'indege cya Kigali na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Uruzinduko rwa mbere uyu mwami yagiriye mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe asuye urwibutso rwa jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, ashyira indabo kumva ishinguyemo imibiri 250. Aho ku rwibutso rwa Kigali yavuze ko ibyo yahaboneye ari ikimenyetso cy'uburyo itesha agaciro ry'ikiremwa muntu no kwigira n'ibindeba kw'amahanga byashyize mu kaga ubuzima bw'inzirakarengane kugeza bishwe bazira uko bavutse. Yavuze ko ibyabereye mu Rwanda bikwiye kubera isomo isi muri iki gihe, igafata ingamba zigamije gukemura amakimbirane aho kuyahembera cyangwa se kuyashyigikira. Yatanze urugero rw'intambara imaze iminsi muri Gaza, aho abasaga 30,000 bamaze gupfa biganjemo abagore n'abana. Yavuze ko isi ikeneye gufata ingamba igashaka umuti amazi atararenga inkombe. Ni kangahe twavuze ngo ntibizongere ukundi, ariko ubu tukaba twarisanze imbere y'ubundi bushyamirane bufite imizi ku rwango no gutesha agaciro ikiremwa muntu. Abanyagaza bakabakaba 30,000 barishwe cyangwa baburiwe irengero mu mezi 3 ashize. Benshi muri abo ni abagore n'abana. Abana benshi barishwe kurusha mu bundi bushyamirane ubwo ari bwo bwose mu isi uyu mwaka ushize. Ku barokotse, abenshi bagiye babura umubyeyi umwe cyangwa bombi. Ni gute ibisasu bitavangura byazana amahoro? Ni gute bakwizera umutekano mu gihe ibyo bakora bishingiye ku rwango? Mu gihe hatabayeho amahoro nyayo ashingiye ku kubaho kwa leta ebyiri, isi izakomeza kwishyura ikiguzi kiremereye kubera ko yananiwe gukemura ubu bushyamirane. Ku mugoroba kuri iki cyumweru leta y'u Rwanda n'ubwami bwa Yordania byashyize umukono ku masezerano y'ubutwererane mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi, ubukungu n'ubucuruzi ndetse n'ibijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi. Byari mu muhango wakurikiranywe n'umwami wa Jordania ndetse na Perezida w'u Rwanda. Amasezerano yashyizweho umukono arimo ajyanye no gukumira ko ibicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi bishobora gusoreshwa kabiri. Aya yiyongereye ku yandi ibihugu byombi bifitanye, arimo ajyanye no guhana ibitekerezo mu bya politike hagamije gushimangira ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari, ubukerarugendo n'ubuhinzi. Impuguke mu by'ubukungu Teddy Kaberuka yabwira Ijwi rya Amerika ko aya masezerano ari ingirakamaro ku bacuruzi bo mu Rwanda. Mbona u Rwanda rwabyungukiramo. Jordan ni igihugu navuga cyateye imbere cyane mu bukerarugendo, mu mahoteli. Ubona ko byaduha experience nk'u Rwanda kuvuga ngo ese twebwe ni gute twazamura serivisi ku buryo ubukerarugendo bwacu bwamera nk'ubwabo. Igihugu cyabo urebye mu bintu byinshi batumiza hanze, hari n'ibihingwa twaba dufite tuvuge nk'ikawa. Bamwe mu bikora bo mu Rwanda bavuga ko umubano w'u Rwanda na Yordania uzabafasha mu kuzamura ubucuruzi bwabo. Madamu Zulfati Mukarubega asanzwe ari umuyobozi w'ishuri ry'ubukerarugendo rikorera hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara y'Uburengerazuba UTB, yavuze ko we yamaze kwerekeza muri icyo gihugu. Nagiye Jordan kugira ngo ngirane ubufatanye n'amahoteli yabo. Hari amahoteli menshi, ni igihugu cyateye imbere muri tourisme. Twaganiriye uburyo bw'ubufatanye n'uburyo tuzajya twohereza urubyiruko rwacu gukorayo. Ni igihugu cyateye imbere cyane ku buryo noneho yaba n'inganda mu abashoramari b'abanyarwanda babyungukiramo, ari ubufatanye nabo, yewe ari n'ibyo twakurayo cyangwa nabo n'ibyo badukuraho. Kofi y'u Rwanda ni kofi nziza kandi ku isoko abantu barayikunda, ku buryo noneho natwe nk'abanyarwanda b'abashoramari bajya nabo bacuruza kofi. N'ubwa mbere umwami wa Yordania yageze mu Rwanda, gusa mu kwezi kwa kabiri kwa 2023 Minisitiri w'Intebe wungirije wa Yordania yagiriye uruzinduko mu Rwanda. Ibihugu byombi bisinyana amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu burezi n'ubushakashatsi agamije gufasha inzego z'uburezi. Hasinywe kandi n'ikurwaho rya visa ku badiplomate n'abandi bafite pasiporo zihariye. Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame nabo basuye igihugu cya Yordania umwaka ushize ubwo bari bitabiriye ubukwe bw'igikomangoma cya Yordania. Kugeza ibihugu byombi byari bisanzwe bifitanye imikoranire ku bya gisirikare, ibyasinywe kuri iyi nshuro bikaba bije ari inyongera.
urugendo rw'umwami wa Yorodaniya ruzasozwa kuri uyu wa kabiri. Assunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagaritswe umutima n'amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibasira bamwe mu bantu batagira kivurira. Diane Ninahazwe abaha inkuru. Ivyo leta ya Amerika ibishikirije nyuma yaho president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye atereye ivyatsi yivyuye inyuma abakundana bahuje ibitsina. Iki ni ikibazo mu Burundi. Je ku bwanjye ngomba nibaza ko mwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye kandi nta gicumuro baba bakoze. Mu itangazo ryayo leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekana ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kuvuga ayo majambo yabangamiye abo bantu mu kubafata nk'ibicibwa mu gihugu. Amerika muri iryo tangazo ivuga ko amajambo ya president Ndayishimiye yo kuvuga ko abakundana bahuje ibitsina kubwiwe bakwiye guterwa amabuye ahungabanya uburenganzira bwo muce w'abo bantu. Mathieu Miller avugira ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu mu itangazo ryanditse yagize ati turahamagariye abategetsi b'u Burundi kubahiriza agateka k'abantu bose atanumwe akumiriwe. Umwe wese akwiye kuronka ukwishira no kwizana mu butungane mu kubaho mu kibano uko ameze kose. Muri iryo tangazo uwo mutegetsi wa Amerika ntiyigeze yita uwo muce w'abo bantu amazina basanzwe bitwa mu kibano. Inyuma y'imisi mike president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuze ko abakundana bahuje ibitsina bakwiye guterwa amabuye, ubuserukizi bw'u Burundi i Buruseli mu Bubirigi bwasohoye itangazo buvuga ko abavuga ko amajambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuzuye urwanko kandi ashobora gutuma haba guhohotera abakundana bahuje ibitsina mu Burundi bayatahuye nabi. Ambassadeur Terence Nahiraja aserukira Burundi i Bruxelles mu Bubirigi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo igobetse y'umukuru w'igihugu. Yagize ati president ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye, ahubwo yashatse gukoresha imvugo ipfobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko vy'u Burundi. Kurundi ruhande bamwe mu bakurikiranirana hagufi politike y'u Burundi basanga itangazo ambasade y'u Burundi mu Bubirigi yasohoye ivugira president w'u Burundi atakindi rigamije atari ugusukamwo mabisi kugira ngo ibihugu vya Buraya ntihagire imfashanyo yavyo bizohava bihagarika ku Burundi. Aha ariko president w'u Burundi atarya umunwa yavuze ko imfashanyo zitangwa n'abashigikiye ico yita umuvumo ukwegwa n'abakundana bahuje ibitsina atazi igihugu ciwe gikeneye. Barayitwima ndababwije ukuri niba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Ni nkuko rero wombwira ngo mbega shetani n'Imana uhisemo iki? Tempisemo Imana. Ushaka gutora shetani nacaja muri ivyo bihugu abeyo baraherayo. Mwitangazo Amerika yasohoye yiyamiriza aya majambo ya president w'u Burundi, ico gihugu kiri mu vyubahiriza agateka k'abantu bakundana bahuje ibitsina kibandanya kuvuga ko kubahiriza agateka k'abakundana bahuje ibitsina cyotuma imibereho yabo itera imbere gutyo ubutunzi bw'igihugu muri rusangi bukisununura. Bamwe mu bakundana bahuje ibitsina mu Burundi nabo nyene baheruka gutangariza Ijwi ry'Amerika ko batewe ubwoba n'ayo majambo ya president Evariste Ndayishimiye. Basigura ko badakwiye kuzira uko baremwe hamwe n'uko bari. Mu butumwa butandukanye barungikiye Ijwi ry'Amerika bumvikanishije ko bamwe muri bo bashobora kuzira urwikekwe, bagasaba ko bohumurizwa kuko kubwabo umukuru w'igihugu akwiye kububahiriza. Muri ubwo butumwa butandukanye bandikiye Ijwi ry'Amerika batinya gutanga amajwi yabo kumvo z'umutekano, harimo nk'ubwagira buti nukuri ayo majambo ntiyarakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Igiteye ubwoba kikanatera n'amakenga nuko asa n'uhamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemera canke uko baremwe. Gutegwa amabuye oya nawe. Hagati aho igitabo mpanavyaha c'u Burundi gitegekanya umunyororo uri hagati y'amezi 3 n'imyaka 2 ku bantu bakundana bahuje ibitsina. Abacuruzi b'Abarundi basanzwe bakorera ubucuruzi mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Epfo kuri uyu wa mbere bangiwe kwinjiza ibicuruzwa byabo ku butaka bwa Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru Redaste Ngabo uri Uvira. Ibi byakozwe n'urubyiruko rwibumbuye mu muryango utegamiye kuri leta uzwi nka Société Civile Congolaise. Byakorewe ku muhanda uri hafi y'umupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi. Bamwe muri bo Ijwi ry'Amerika ryabasanze bari gusaka imodokari na za bajaji ndetse na za moto bareba niba nta Barundi bazanye ibicuruzwa byabo muri Kongo. Abandi nabo twabasanze bari kururutsa bimwe mu bicuruzwa byari mu modokari bifitwe n'Abarundi. Mbanyiyeza ko Mathias
n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko twahuriye nawe ku mpaka wa Kavimvira yikoreye umufuka wuzuye uburobe avuga yuko yarajanye kuri Mulongwe ageze mu nzira asanga urwo rubyiruko rwahagaritse ibicuruzwa biva mu Burundi. Narangurura ndavanye mu Ruziba mu Kanyosha nyuma rero nkacanshika ngaha baca bavuga ngo hariya urezenganye ntabitwara muri Kongo baca babisahura ngo kubera ngo barabasahuye mu Burundi. Numva rero nta Murundi atwara ibintu muri Kongo abaca bamufata canke bakabisahura urumva naciye nerekera ngaha ibisigarane ndabisubiza mu Kanyosha. Aha ku mpaka wa Kavimvira twasanze abacuruzi b'abarundi bavuze bakira nayo bamira kuko babuze inzira yo kugeza ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Uvira. Je nabyandaje nyene ngafi duwani cyo isubira inyuma kore hari bitameze neza. Niyo nkuru wa Mina ni umuturage w'umukongomani ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati ya Kongo n'u Burundi asanga ingingo ya societe civile yo kubuza abarundi kwambutsa ibicuruzwa byabo muri Kongo ari ingenzi kuko bahohoterwa n'abapolisi b'u Burundi bakorera mu ibarabara rya Gatumba Bujumbura. Twe twino tuja bucyariya mu Burundi usohoye ikiro cy'inyama cyangwa ibiro bibiri bishi cyajya kwa Gerezi ntibirengana uvuye ngaho kavuga ati kandi twaza akaboti shaka amavuta roshika hariya nkaronka nanje ko 200 nkajya ugaca usanga utwaye uko agaca kwaka isukari naho twari ikiro kimwe aca kwaka ivyo byose urumva ni ngorane nkatwebwe badinaza bato bato ibiharage naho uzana ibiro bibiri aca kubwira shira ngaha nta kintu na kimwe twemerewe kurengana agahuzu ko kwambara uvuze ateka ngura agahuzu ko kwambara ngende namba nzuza ndambara muhira acaka kwa bamwe wagize societe